sinibaza ko ubwo bushobozi yari abufise kubera ko we akazi kiwe kwari ugupima yuko bataturoze gusa, kandi kugarura amaso ngo yongere agire gute, sinibaza ko yari kubishobora. Icyo gihe je nahise nk'imyaka 5-6 gutyo, 5-6. Urumva ku myaka y'imikeya ntabwo yari kwishoboza ibyo bintu ngo abinkorere, oya nawe yari byari umwana birenze from. ubwenge bwiwe. Okay, mbese iyo hageze gufungura wafungura nyine nuko kuntu haba hameze. Ni ukuvuga bamuha isahani iri kwiyinjya, hanyuma akaza akandisha nyine ahejeje akagenda. Naho nyine urumva akenshi sinabaga nzi ibyo ndimo, kuko ni ukuri mbabwije ukuri, hajya niba uyikora ko ukumva sense, uri ku making sense cyangwa se uri ku sense, urumva ko wikoze ko ukaduza ukuguru ukabyumva ko bikunze, uzi urashima Imana. Kuko Hello bakunzi bacu, bakunzi ba Senga Media, turabaramukije mwese aho muherereye. So twizeye ko meze bon, natwe turashima Imana uko biri kose. So rero ndi kumwe n'umutumire arashobora kubaramutsa ndetse anabidondore. Benshi baramuzi ariko hariho n'abatamuzi, ashobora kubaramutsa akabidondora kugira abatamuzi mushobore kumumenyeraho. Bite? ni sawa, Umeze neza? ndashima. Ramutse abakunzi ba Senga Media hama ubidondore. Abakunzi ba Senga Media umuherere hose mu mpande zine z'igihugu z'isi, abantu turabaramukije, tweze kumeze fresh. Amazina nitwa Ndayizeye Cedric. Yego. So ku batamuzi amazina ye yitwa Ndayizeye Cedric. Sasa rero hano ndi kumwe n'umu acteur mwiza, ndi kumwe n'umuntu akina neza bimwe bidasanzwe, sinzi hari abashobora kuba bataramubona bakamubona mu kino kiganiro, bashobora kwifuza twomona muri filme iza ashobora kuba yarakinye. So ushobora kubabwira izina rya filme baba barakinye kugira abashaka kuraba guhihirana. Murakoze. Ntabwo ari nyinshi ariko hariyo nigeze kugaragaramwo yitwa Kabaza. Je kuri YouTube mwandikemo Kabaza film, leta muyibona, irimo icamamare Sisi n'ibindi byamamare. Hajya iri kuri channel bita gute? Urumuri maybe. Yes, Urumuri. So abifuza kuraba impano yiwe yo gukina, akina neza, aratwika kibanukira. So murabe kuri Urumuri filme. Hajya hanyu wo kwifuza ko mukorana filme iyindi, uwo muca amafaranga angana gute? Bo byotegwa n'ibiganiro nyene twagirana n'uwo muntu, kandi turahari. Murahari? Nizere ko utomuvuna cyane. Oya, simvunana. Bisigura ko kwifuza korana nawe arahawe karibu cyane gose. Ati uwifuza korana nawe arahawe kazi na karibu niyitinye. So turashaka rero kumenya Cedric ninde, Cedric mu buzima busanzwe niki, ashobora kwidondora abantu ba Senga Media, abatamuzi bakamenya ubuzima bwe bwo guhera hasi gushika ahageze ubu. Narakoze. Ubuzima bw'umuntu buba ari burebure, ariko turagerageza tubivunagure. Cedric nyine nk'uko mumbona, ndi umusore. Navukiye hano nyine Bujumbura muri commune Kinama, ubwo byari bicitwa Kinama commune Kinama, ariko siho nakuriye. Atari banga wakuriye he? Kubera ko bitewe n'ubuzima rero nababwiye ko ari burebure, nakuriye mu bice bigiye bitandukanye, ariko ahanini aho namaze igihe kirekire ni mu Kamenge. Hapo komeza rero. Rero je muri ko murabona nkuko nababwiye ndi umusore, imyaka si nyine y'abasore mfise. Yego. Hanyuma ikindi nkaba ngendana ubumuga bwo kutabona,
noneho même temps je suis handicapé physique. ku batumva igifaransa ico kintu uvuze mu kirundi gisigura gute? Ni ukuvuga ko ni ubumuga bw'ingingo. Bw'ingingo. Yego. Kuri jewe uvuze ubumuga bw'ingingo sinshobora gutahura ngo ingingo ni igiki? Sinzi ukuntu. Iyo bavuze ubumuga bw'ingingo ni ukuvuga ko impamvu navuze ko ari ubumuga bw'amaso n'ubumuga bw'ingingo. Ingingo ni ukuvuga hazamwo amaguru, hazamwo amaboko, yego ibintu nk'ibyo. Rero nanje mfise n'ubumuga bw'amaguru. Rero mbandanije ikibazo yari yambaje ati ubuzima bwawe bumeze gute guhera hasi? Okay, je navutse nyine nk'abandi bose tu. Okay, mu ijambo rimwe wavutse ukomeye sibyo? Yeah, navutse nkomeye. Yeah. Ariko nyine niyemera ko bibandanya kumera gutyo. Nza kugira ubumuga nababwiye mfise bisa nkaho byaziye rimwe ariko hatanguye bw'amaso. Yego. Okay, wavuze ko wavutse ukomeye. Ni cya kintu coba cyaratumye ugira ubwo bumuga bwo kutabona canke ni ingorane nyabaki waragize aho mu ngingo watubwiye kugira ushobora kubugendana ubwo bumuga? Murakoze. Jewe navutse ntafise ababyeyi bose ariko ntimubyumve nabi. Mwibaze ko navutse ku mubyeyi umwe. Donc nakuze nabona papa kubera ko papa yitavye Imana nkiri mutoya case tukiri batoya kuko dusize turi babiri, jewe na sister kandi niwe yari mukuru. Rero papa amaze gupfa ntabwo twagize amahirwe yo kubandanya tubana na mama kubera ko mama nyine papa yasize mama akiri mutoya agifise ubushobozi bwo kuba kiri jeune. Agifise ubushobozi bwo kuba yashaka undi mugabo nyine akubaka urundi rugo rushasha. Rero hajemwo ikibazo, umugabo aramubwira ati jewe abana bawe sindabashaka, ati ndashaka gusa ko tubana je nawe kandi sindabakeneye iwanje. Ico gihe rero twaciye tuja kuba kwa bibi mubyara. Ico gihe twaba mu hantu bita mu Rubirizi, ngira ngo abenshi barahazi. Yego benshi barahazi. Nyine ni gukura nyine ngenda nkura buke buke ngera no mu myaka gutangura ishuri. Ndatangura mu wa mbere. Rero muri famille twaje kugira ikibazo, tugwaza umutonto arwaye baramuvuza biranga. Ariko hacaza abandi bantu barababwira bati uyu muntu wanyu ntabwo agwaye ibintu byo kwa muganga, ati mujane mu bavuzi b'ikirundi. Abenshi bakunze kubita ngo n'abapfumu. Yego. Bamujyanyeyo no umupfumu bababwira ko bamuzanye byararengeranye. Nyuma y'iminsi aca yitaba Imana. Rero yaritavye Imana hashize iminsi niko mu rugo baca bafata umwanzuro yuko twese tutegerezwa kuja kwipimisha ko bataturoze kugira ngo tutazamera nk'uwo wundi. Twaragiye rero kujayo aho hantu niko kwateye amaso yanje kuba atabona. Bisigura ko baba baragukoreye ko akakora ibintu bitari vyiza ku buryo bigutera ubumuga bwo guhuma. Ego niko twabivuga kubera ko ukuntu uwo muntu yapima yafata ibintu bimeze nk'ibyatsi akabiteka. Rero abitetse yaca akora ibintu bita kuka, mu Kiswahili babyita ni kufukiza. Rero warunamamwo, rero wunamye ntugire ubwenge ngo uhite
uva humiriza ahubwo Mm. imihisha yose kuko byaba bishushe sana. Ibaze none ibintu bitetse mu nkono y'ikirundi niyo uyishize hasi ntipfa guhora irabandanya Yego. ikabira. Rero iyo mihisha ikugiye mu maso Niyo yakudugiyemo mu ego bisanzwe wagumye ubona ntiwavuze ati ya reka nsinzire. oya Okay, basi bimaze gutera ico kibazo nta kuntu mwari gusubira kugira murabe ko uwo muvuzi ushobora kuronka ibintu vyo kuvura. sinibaza ko ubwo bushobozi yari abufise kubera ko we akazi kiwe kwari ugupima yuko bataturoze gusa kandi kugarura amaso ngo yongere agire gute sinibaza ko yari kubishobora ya. Rero twagiye iminsi 3 ibyo bintu nabikorewe iminsi 3 nabo twari turi kumwe bandi. Ariko mw'abo bantu mwari kumwe ni wowe nyene washobora kugira ico kibazo abandi bose bagumye bakomeye. Ntabwo ari je jenyene usibye ko ari jewe byagizeho ingaruka cane kubera ko na wa musista wanje nababwiye ariwe mukuru kuri jewe nawe yari yagize ikibazo ariko we Imana iratabara ntibyagera kure. Rero jewe bitewe nuko hamwe nababwiye twagiye kuba kwa bibi cyangwa se kwa nyokuru ntabwo nabo batwitaho urumva babyuka baja mu mirima kagaruka bwije. Rero umunsi wakurikiye ibyo bipimo nagiye kw'ishuri ngiye kwiga kuko nababwiye ko nari natanguye kwiga mu wa mbere ariko kuraba kuri taburo ewana nkaca ndira mose zakacaza cyangwa se amarira agacaza mu maso nyene gusoma ubwo byari bitanguye kugenda buke buke. Ico gihe nsaba ubufasha maîtresse kuko numvaga amaso atameze neza hanyuma ararumpa wa mushiki wanje kuko nawe twiga muri classe imwe aca arantahana. Rero kuva uwo munsi ntangura kwitwa ubutabona ariko ntibyakigwa muri sosiyete yaho nari ntuye kubera ko nyine babona ko ari ikibazo babona ko ari ikibazo kuko akenshi ntibemera ko nsohoka mu nzu naguma indani. Ibyo niba ari kurya nshatse kurya ibiryo bibonetse bakabinsanza aho ngaho mu nzu. Rero nyuma niho n'ubumuga nyine bundi nababwiye bwaziyemo bitewe nuko muri make ntitwari twitaweho kuko na mama yatubyaye we yakomeje kuba mu Kinama hanyuma twebwe twaba mu Rubirizi kandi mu by'ukuri Rubirizi na Kinama ntabwo ari ahantu kure ni hafi kandi naho yoba yaragiye kuba ruguru murabyumva ahantu uzi kubisa abana ntabwo wotereriye urumva we yazanka rimwe mu kwezi canke ntazi Urumva bisa nkaho yari yashibuye bisa nkaho yari yahevye. yataye yari yaduhevye kweri. Rero handi ntasohoka naguma nugaraniye nyene hageze igihe ntakibasha no guhaguruka hageze igihe ntakibasha no kuva hondi no kuvuga ko hageze igihe grambezwe gusa mubabare kubivuga niba hari abakora ikiganiro bari ku meza No birakenewe grambezwe petit bezwe nkabikoreraho. Rero ko kubikoreraho murabizi n'imyanda already nani ubyita gute mu mvugo kugira iki petit bezwe basi uyu mukoyi reka tubibe mu mvugo yacu umukoyi tuzi imvugo mbabarira amatwi. Murabizi nyine ni acide iteye ubwoba ku buryo nyine ubibamwe igihe kirekire aguturira. Rero yaranturiye ndagenda ndamyoka nabaga ndyamye ukuri zari inyama gusa nabyo ndi byose bizi iyo umuntu yatangwe kononekara. Bisigura ko nta n'umuntu yakwitaho kugira abashe kuraba ko hari ico batabaye canke yagutunganye wacu ugumaho nyene nuko nyene nta n'ukuntu uri bwifashe. Nta muntu n'umwe yinjirana nabaga ndi usibye kagashiki kanje nako kaza kanzaniye ibyo kurya kakandisha ko ntabwo nari nkibasha kwirisha
kandi murabyumva ku myaka yiwe mikeya kuko turutana imyaka ibiri icyo gihe je nahise nk'imyaka 5-6 gutyo 5-6 urumva ku myaka y'imikeya ntabwo yari kwishoboza ibyo bintu ngo abinkorere oya nawe yari byari umwana birenze from ubwenge bwiwe okay mbese iyo hageze gufungura wafungura nyine nuko kuntu haba hameze ni ukuvuga Ugaca- bamuha isahani iri kwiyinjya hanyuma akaza kandi yisha nyine ahejeje akagenda naho nyine urumva akenshi sinabaga nzi ibyo ndimo ko ni ukuri mbabwije ukuri hajya niba uyikora ko ukumva sense uri ku making sense cyangwa se uri ku sense urumva ko wikoze ko ukaduza ukuguru ukabyumva ko bikunze uza urashima Imana kuko je nari ngeze ku rwego kuko nandiye niki bacita kinuma kinyungutu so uravuga ego ukindi nta na kimwe numva ni ukuvuga ko nari meze nk'umuntu bagize gute bateye ikinya ya kuko nyine bari bakwishe umubiri wari waratimbye muri make ahabura ko umutima nyine uca hanyuma polisi na vrema basi sede nimba atari banga abantu byaba vyaraguturiye ni hehe bo nagize ibikomere hafi umubiri wose gusa ahantu byagize ingaruka cyane ni kuri parti y'umugongo kubera ko hari ukuntu naryama sinihindukize rero ndyamye sinihindukize wacu usanga rwa ruhande ndyamye ko igihe kirekire nibwo rwagize ikibazo cyane nyine rurabora kuko haravamo n'inyo sa yego haravamo n'inyo nimba atari banga twoshobora kuhereka abantu yego nacyo bitwaye vrema kuko nitemwanyaje kuko hari abantu bashobora kuba baca mu bibazo nk'ibyo naciyemwo ibintu nk'ibyo nyine ariko bumve tubaremye Imana irahari nacyo bitwaye turaza kuhabereka ego turabereka so sede polisi na vrema maragize ikibazo so ariko uko biri kose twizere ko ubonye uri munyishu uko biri kose ubuzima buragenda bugaruka kubera ko nyuma y'ibyo Imana yaratabaye naje gutabarwa n'umugira neza baramvura Imana iha umugisha umuzungu yankurikiranye wenda nubwo atabari kunyumva ariko Imana iha umugisha undi muntu mpesha umugisha ni umumama bibi wanje nubwo yitabye Imana akomeze kuruhukira mu mahoro yarangiriye neza arantora barantaye aranyigisha amashuri ndayamara ni ukuri ubu nuvuga yuko ego ubuzima buko buraboneka vrema muri make okay basi ubunye umuntu akurikirana Cedric dufate nko mu gishingo cabo bazungu baba baragufashije bagukurikirana ese uba bakigukurikirana nka kera canke bimeze gute je nakurikirana ubundi nari maze kubabwira ko mu kugira ngo nkire nakurikirana no muzungu we twatandukanye nk'igisohoka ibitaro hashize nk'imyaka hafi nka 15 rero nyuma yo kuvugwa nyine narize nagiye kwiga nabwo mfashwa n'abandi ariko nabo kuva aho nsoreje kwiga nyine ntabwo tukiri kumwe ntabwo mukiri kumwe yego bisigura ko ubunye Cedric aruko nyine nta muntu n'umwe afise amufasha oya ntawe oho guys je pense que turi abantu ari benshi bashobora gukurikirana ibintu bakavyumva bigarira ngaho hariho na benshi nyene bagifise umutima w'urukundo umva histoire y'umuntu bakamva ko hari ico woterera sedi nk'umuntu yo kumva iyi ntaye yawe akiyumvira kuvuga ati reka je Cedric ndamufashe ko vyaba vyakira gute ariko vyaba bigutwaye nukuri byo wari byiza cyane kubera ko buriya naho umuntu yo byarashitse akagirirwa ubumuga ariko kugira ubumuga si ugupfa yego umuntu ashogira ubumuga bw'amaso ubumuga bw'amaguru ariko igakomeza akabaho kandi yabayeho murabyumva ko nyine akakomeza gukenera ibyo abandi bakenera bya buri munsi ndetse anategura
n'akazoza kiwe. Ego byoba ari vyiza cane byo Okay, basi tugusabe utange nimero yawe kugira umuntu wese yifuza ko mwoganira akurondere anagutore vyoroshe. Inimero ukoresha kuri WhatsApp. Nkoresha nimero zibiri, hariyo kuri WhatsApp n'indi isanzwe. Ushaka kuzitanga zose nta kibazo. Okay. Ya WhatsApp ni 68 case ku bari hanze gutanguza akamenyi zo guteranya 257 68 447 120 plus 257 68 447 70. Hanyuma iyindi isanzwe ni 62 244 404. Ego. Okay, merci beaucoup guys. Nk'umuntu agifisa umutima wo gufasha ashobora kwakira nimero ya Cedric akamurondera akamuvugisha nimba yifuza guterera akamutora vyoroshe. Cedric ni umuntu okay, nubwo bimeze uko onye ndazi ko ufise indoto wifuza gushikako. Ufise inzozi nyabaki ubona ko wifuza kuzoshikako mbere hazoza. Murakoze. Nkuko abandi bose bafise vision abandi bose babayeho kandi bari intellectuel bagira indoto, nanje hari indoto mba mfise vugana Imana ibikoze nshaka kuzobigenza gutya. Je narize nkuko nababwiye primary level niga secondary level, nifuza kwiga kaminuza kandi nkayiga ahantu hasa nkaho hari civilize mu bihugu biteye imbere, kubera ko hano iwacu nibyo bariga ariko usanga education y'abantu bafise umwaka wo kutabona iri hasi sana. Rero nk'uwo bafise ubushobozi bwo kugira ico yokora, ego Imana yomukoresha. Ikindi naco nifuza ko nyene Cedric yoba umuntu mu myaka iri imbere cyangwa se mu gikiri imbere yoba ari umuntu yifashije, kuko je nkurikije ukuntu nagiye nkura nakuriye mu maboko y'abantu bagiye batandukanye, banafashwa n'abantu bagiye batandukanye. Rero nifuza ko nanje nogira ubuzima bwiza ku buryo nanje nzofasha benshi kubaho. Ego kuko hano hanze hari benshi bababaye, nanje nkirimwo bifuza ko Imana igira ici bakoreye biciye mu bantu, kuko Imana ikoresha abantu. Oh, merci beaucoup. Reka twizere yuko bizogenda neza, indoto zawe zizoba impamo ndetse ugafasha abandi nkuko nawe wifuza abo uzofasha. So guys, ufise ubushobozi ntiwirengagize kino kintu, ufashe ugikore n'umutima ugikunze, kuko ndavuge gute, kuko nawe ejo ntuzomenya wiwawe azofashwa nande, ntuzomenya wiwawe azogarukira he. So rero niba ufise ubushobozi ufise n'ubwo bubasha, ntushidikanye kumufasha Cedric. Afise vyinshi ashaka gushikako, afise indoto yifuza kuzogerako kandi ashaka kuzigerako ariko hagiye mu kuboko kwawe. So rero ntuhave wumva intaye yiwe ngo komanaza umutima, so rekura. Yes. Cedi, tugiye umwanya w'utuntu n'utundi. Ventilateur mu Kirundi ni gike? Basi ndakubajije ventilateur igifaransa gisigura iki mu Kirundi? Agatangamuyaga. Agatangamuyaga kubera hari kizi uraziko uravuga ngo ventilateur. Oya abantu bavuga ventilateur n'amakosa, ariko benshi urumva ko bavuga ventilateur, urumva baba ico bita common mistake. Urumva benshi bazi ko ari ventilateur ariko risiko biri. Cedric yaragize uruguma wamvumbuye pe. Yesuwe. Ivoka nacho mu Kiswahili? Parachichi. Wow. Bravo. Guys, mumva ko Cedric atoroshe ku ndimi. Hano nta muntu numwe yomutsika. Hama ikindi ni giki? Wabongozi sona ariko. Oya.
unyenda gukoza isoni vraiment ntukoze isoni umunyabwenge ba mbere ndazi kurimo basi ngira mvuga akantu uraza gusubira Okay, ndagerageza. ndanakwizeye uranabishobora kuko uri umuhanga cyane ndakwemera pe yeah kaleka kukako kaka kariyo lyako koliko kaka kaka kako wapi kaka Guys, sisi ibintu wabire pesa amajoro angahe? Ivyo bintu rero aho Ivyo mbana si- si ivyo bivuze kwiteza buke buke ku kugira uvyumve kuko binyarutsa cyane usanga navyo binani Aho ni buke rero. ni buke buke Kaleka kukukako kaka. Ah. Ndayamanitse Ndayamanitse. gerageza kurwa disi nemera kuyamanika je ndazi ko nta kintu kikunanira kandi ikintu kikunaniye wewe nta wundi muntu Basi gabanya speed wasubiremo twumve. kaleka kukukako kaka kaliyo lyako koliko kaka kaka kako wapi kaka Kaleka kukukako kaka. Kariyo lyako koliko kaka. Wapi naho ngejeje. wow kaleka kukukako kaka kaliyo lyako koliko kaka kaka kako wapi kaka Okay. Kaleka kukukako kaka kariyo lyako koliko kaka kako wapi kaka. wow merci beaucoup bwo wibagiye kaka Ewe nako nagize. so merci beaucoup Cedric tugushimira ku mwanya wanyu kuba mwadutije uno mwanya tukaganira so twizeye ko n'ikindi gihe nitwagukenera uzokwitaba kamo kacu ko abikoze uno munsi Ego murakoze cyane abakunzi ba Senga Media. Turabizi ko muri benshi amuherereye. Ni kuvuga kandi n'uwumvise intahe ari mu bibazo bigiye bitandukanye kuko ni benshi ariko bumve baremye Imana buriya ntakikorera ubusa no munsi bishobora kuba ari bibi ejo bikaba byiza rero mu fyonde subscribe ku batarakora subscribe mu komante ama like shares byose mubikore kuko muri abacu kandi kugira ngo nyene n'ibindi bica hano muze murabona mu buryo bworoshe mwakoze cyane kandi sindabazi gusa nyene ndabakunda ko namwe muri aba hano ko nanje ndi umuntu merci. So guys, merci beaucoup tubashimira mugwe muzakurira kino kiganiro tunizera yuko bajya twavuze afite umutima wo gufasha babona kino kiganiro so ufashe utahindukiye inyuma so merci beaucoup ciao ciao.